double favor without limits. Giant Films, Good News Films, Double Favor without limits. Ifise intango kigira n'iherezo. Ifise intango kigira n'iherezo. Ifise intango kigira n'iherezo. Igifise intango kigira n'iherezo. Intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye, uyisengere. Intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye, uyitondere. Intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye, brother, umbabarire. Narakoze ikintu atari cyiza. Tony, Melissa namuteye inda, mushiki wa pasiteri. Ariko ibyo byose nabikoreshejwe n'agahinda nari mfise ku buzima ubayeho. Pasiteri yarakononeye ubuzima, nanjye naciye mvuga ati reka none mushiki we kugira agahinda afise nawe akumve, kugira twese tubeho tubabaye. Ubu ndabizi agahinda afise nawe niko azogira. Terry, ntumbwire ko iyi ariyo mpamvu yatumye uza ku ishengero ukananyinginga umbwira ngo sinze mvuge ko tuvukana. Oh Lord, no. Terry, wibaza rero yuko wihoye witaye mu mutego mwana wa mama. Ikindi naco urazibazo nari nsanzwe ndimwo, aho kubigabanya uravyongereje. Ihori mara umuryango. Rabaje nari nsanzwe nibere mu bigeragezo, none wongeye mwibindi. Biragenda gute? Tony, data yavyaye neza, yavyaye umukizwa, yongera avyara n'ikirara. Ubwo nivyo bintu by'abakizwa mu gwimwigira intama, je nabwo ni intama, jewe ndi intare. Nimwe nzi neza ko ari umuntu yankoreye ikosa, ndabizi neza nta mu kwigisho ndamukura amenyo. Ubwo reka ndakubwiza ukuri, jewe ivyo nakoze birakwiriye. Rero ivyo bintu byo byo kuvuga ati umuntu yarakononeye ubuzima hama mwihanganire, je ntavyo nashobora. Ndugu yangu, hapo umejikomoa mwenyewe. Ndagusavye usaba Imana iguha amaso yo kubona imbere. Ariko kandi ubanze wiyumvire kuri Melissa, ujya mukobwa w'inzira karengane wahohoteye ugatera inda ta mugambo ufise yo kubana nawe. Wibaza yuko Imana izoreka kumuhorera? Ikindi naco, uwo mwana azoca abaho mu buzima bumeze gute? Ubuzima bwo kutamenya se? Uzonezerwa amaraso yawe ariko arayerera mwibarabara? Come on, gerageza kwiyumvira. Terry, what is this? Ibakoze nibiki? God. Inzira karengane. Ngo inzira karengane. Mbega wowe ntabwo ugeze ubi inzira karengane. Ujya mpasiteri arigeza kugira impuhwe. Umviza bro. Reka ndakubwiza ukuri. Ajya amaraso nayanje penda vyemera. Ariko kwisi y'Imana buri kintu ari cyo cyose kigira ikiguzi. Nyimba ujya mwana azoyerera. Nimba nemeye gutanga amaraso ni kubwawe. Kuko nje kigenda vyemeza n'abazogenda mu ijuru bazobanza gupfa. Ntaho uzogenda mu ijuru direct. Ubwo rero nibiruti nzobikora. Ahubwo ivyo nakoze nibiki?
I understand kandi ndazi yuko nkunda cyane. Igihe cyose urafightinga kugira ngo ubone yuko nova mu bibazo ndimo, ariko sometimes igihe cyo gukora ibintu kirazira guhuruduka, utegerezwa kubanza ukiyumvira kugira ngo n'ingingo ufashe ibingingo nziza. Erega intango y'ikintu ni ikintu cyo kwitondera. Iyo ufashe ingingo uhurudutse, igihe cyose birangira wicuza mon frère. No kwiheba no kurambirwa n'imisiyo, kubabazwa mu gihe bavuga ko mbere y'akayabago. ubwo nibwo Imana ivuga. Imana ntihutiraho ninakererwa, ikora ku mwanya wayo igasubiza kari kuduharage mbona umenga uri kure yato. ninakererwa, ikora ku mwanya wayo Melissa, ko mbona usigaye ukunda kuryama cyane. Twagira ku meza nawe ugatangura gucagura inge. Ubwo n'amahoro. Nta ngorane, ni faiblesse isanzwe. Sawa, ku mugoroba ndaza kukugurira albendazole. Akayabago. Hama pame, itunga ryawe narishikanye, abana bawe baraha. Kandi ikindi kintu sheri, nagira ndaguhanure. Mu ncamake umuntu yiga kwakira situation yose abagezemo. Kuba abana baje ngaha, je mbona umengo ni ivyiteka. Igikuru nukuza kumamagara umugabo wawe ukamumenyesha ukuri, akicara azi ukuri kwawe kose. Kandi ikindi naco, munsi y'ijuru nta gihishwe iteka. Kuri ivyo rero, kuba wemeye kwirerera abana wavyaye, uyu n'umwanzuro mwiza pe, ni n'umugisha kuri wewe. Meme, buri gihe impanuro kenshi zirafasha kandi banifuza kuzikorerako. Ni nayo mpamvu nahisemo bino bintu. Ndabimubwira, ndamubwiza ukuri, abeho azi kahise kanje. Niyanyanka anyinkira ukuri.
hako nguma numva abana banje no gwanda bagumuje mu gahinga tutari kumwe n'abana ndiko ndahisha abana umugisha wanje Imana yabaye sishobora bivuze ngo namahitamwo yiwe ahisemwo nabi ni sawa ahisemwo neza ni sawa ndaze kwakica za kuhitamo cose ereka n'ubundi meme amaherezo y'inzira ni mu nzu sha umwanzuro ufashe urahesha Imana icubahiro rero aho je ndagukeje kandi ikindi iyi nzu yawe je sinje kuyitebamwo wa mukobwa we amfise izindi gahunda ngomba njemo kandi agusezere ugende narakuzimana shapa ubugare maze kujya ngaha ni bwinshi cyane kandi kanatsinda ahaje sindi umushitsi ahaje ndi nk'umuhira rero nje uno munsi ntunzimane ejo uzonzimana ibyo ni ibintu bisanzwe cyane wa mukobwa erega ivyo uvuze nukuri ndemeranya nawe pe ntubona ingene pasitori nanje yampenze inzi ngo nje gukirira mu rushengero nkaba ndahavuye ndahaguye sha akamenda gasha nkaryamana nawe raba ingene ndimo ndahangayikana n'inonda je simbona ibi bintu simbona iyo bizoherera pe none gakuroje iri bingira ngo ni pasiteri tugume turireke rigo bari twononera ishengero ryonone n'abandi bose erega we ntubone ngo byagenze uko n'abandi nyuma yawe bo hagwa none urabona ingo zose ahayo zisambura kazimara urabona urwo rwa Pamela rwaraye rutembagaye Diane yarabyaye umwana wiwe none tuzoguma tumureka uko nyene yonone ishengero nawe urabona ukuntu yakugize n'abandi bose bana baracaza inyuma je mbara twamushengeza canke sinzi ubibona gute sawa urabona ko nakapura reka goye reka jemba nsubire mu dukorwa narimo ego sha sawa namwe mujana Imana zosubira sawa Tony nagira umwiza ukuri tene muravukana kutigeze umimbarira ego cyane turavukana hama pasta sorry ko vyabaye vyose gusa nawe waravyibagiye igihe nkora mariage narakubwiye ko mfise muri umunanje ari muri Kenya kandi no mu gihe ca mariage yategerezwa kuza mu bukwe ariko byaragoranye bivanye nuko ku kazi batamworohereje hama amaze kuza yasanze ndi mu bihe bigoye mbanye nabi n'umugore naho byagoraniye Tony naganda kubwiza ukuri ikibi teri yakoreye mushikanje Melissa agiye kucicuza kandi singiye kuvyorosha ivyo ndabikubwiye uranzi ko nakubaha ndabikubwiye kandi ugenda uvyumvise Pastor warishe ubuzima bwanje ndakwihorera mbayeho mu muriro wako utazima kandi ni ubwawe wabuntayemo guhora kwanje muranye vyinshi kuko bavuga ngo wihoreye aho ngabike ariko reka ndakubwira ikintu kimwe ndakubaha ariko umenye yuko Terry nimboneye ijisho ryanje ugahirahira ukanamujya n'ugwara uzoca ubona yuko abantu duhitamo gutekereza ariko no gusara twari tubishoboye hamishegero uzobugisamburiye ndakurahiye ntabuye rizosigara rigeretse kuri indi ngo ujya niteri nimukora umbone
kwanza nagira ndagushimire kubona wampaye akanya ko kuyagana. Thank you very much. Ndabizi ko lafa pase twahuye wari umfitiye amakenga menshi, ariko jewe ijambo ni ryarinde. Urazi ko ndagukunda Pamela. You know how much I love you. Nubwo udashaka kubiha agaciro, ariko uko niko kuri kwanje. Ndashaka kuba mu buzima bw'iwanje. I want you to be part of my life. Please. Ndabizi. Ariko Pamela, nta kuntu wondonderera n'ikibanza kinkwiriye aho haze nyine ushaka kuhanshira. Can you put me in between? Cyo nashaka sishaka umugabo wawe ureka kumukunda, ariko nanye nshaka n'imiburi buri nze ndakuronka n'agake gake. Kandi ndakwemereye yuko urukundo rw'iwacu ruzobibanga. Nobody will know about it. Nukuri biragoye, ariko afashe umunsi umwanya nje kuvyumvira. Ndabona digital zigira zibyoshye. Kangaragaza gutaha. Si agasanga muri nawe cyaje. Usanga ibitwisha kamera natevye. Ibyo uri kuravuga si by'amaso yawe karagaragaza. Kora icyo umutima wawe ushaka. Ndashaka uno munsi dushirako ibuye rya mbere. Ndashaka uno munsi utubera intango y'urukundo rwacu. Uno munsi uzotubera intibagiranwa. Please. Agashaho abana mwavutse atari bazo mwifitiye ni sawa? Hewe ndakubaza. Amakuru numvise. Narumvise ko ujya mugabo atwaye mama wawe. Yamutwaye atazi ko umubwiye abavyaye, nivyo? Yego, gusa yatuzanye mama amaze kubana n'ujya mugabo. Ariko shanda gutera inkuru. Mama catangura kuvuga ngo tumute tantine nanje uranze. Ndavuga jewe ndamute tantine ari mama wanje. Ewe nateye namuhamagaye mama. Hewe ujya mugabo avyumvise. Aratanzamuka, arasanuka. Hewe aribura. Mu nyuma aratubaza. Je nateye ndamubwiza ukuri na mama yarabimubwiye none ubu yari yakiye. Hewe gusa birababaje. Hewe byo birabashe birabaraba n'ivyabo kumenya. Kazima je niturije. Ahubwo reka ndakuzimana. Yo, oyashe ntunzimana. Nari ndenganye cyangwa ati sinohaca kandi ndakuramutse. Nzogaruka uzonzimana hanyuma. Wow, merci. Yego sha. Aho kumerekeze genda kana ko ndihuta. Sawa nta kibazo.
mama wawe ni hari? Ari nje gucungira umugore. Agira nje ndakubazaho mama wanje. Vane. Ije wishuye gutyo? Ariko sinokurenganya. Icivyara n'ingwe. Mama wanyu yarabononye. Mary. Ariko Mary, muri urugo hari ikintu na kimwe waburiye. Mary, je sinahora ndagushorera amafaranga. Amavuta sindakugurira. Hari ikintu na kimwe wigeze ubura. None ni kubera iki by'ukuri. Wahindutse ukaba umwana mubi. Nahora ndakuzi kuri umwana mwiza. Ese nawe bagushingira kuri eglise uzi kuririmba neza. Aha muri iyi nzu ko turi abakobwa babiri nako abagore babiri je nawe. Uyu ari positive ninde? Sawa. Sana. Tonto yaje. Jevyo biranangaza. Nkubaza tonto ukabaza wewe. Jevyo biranangaza. Melissa uratumara amazi. Nkabibona, sinari nakubajije. Ukanyiteza nkaguha umuti w'inzoka Gameri. None iyi positive arayizananye he? Ariko Melissa uratumara amazi. Ubu turagikwigwa he? Turacaye. Uri mu rugo rw'abantu bakijijwe. None nk'ubujendero nkaho nca mu bandi bavyeyi. Gameri. Urazi imanza z'abantu twakoze twiteze natwe ko bazotaha ubwacu kuri wewe. None urabona ibintu ukoze. Urabona kakamara amazi aka. Ishengero ukungene rikwizeye ryose rigutera amashurwe kuri umukizwa mwiza. Nayo musaza wawe wahabimenyera. Nukuntu agukunda nuko kwimana nasibate yahuye. Urakoze ibara. Ariko vyukuri ibintu bikikashamere. Mana yo mwicuru. Jena rumvise urunwarunwa ngaho hanze bavuga yuko wabukundana na Tere. Oya Mary, tubwizanye ukuri. Iyi ndani yande. Ibyiza sengera intango y'ubuzima kw'intango mbi n'amahitamwo mabi. Sengera intango Jeunes films, good news films, double favor without limits.